Leo muri Samuel n'ikintu kuwabwira sibyo je nakuba bose bakavuga ati ngo wawa iyo avuga ngo ndakuborerwa ariko simborerwa cyane ndangira abazi nyoye. Hello wakunzi wa Samuel TV, turabaramukije muri hose mu mihingo yose y'isi, na cyane cyane abakunzi mudahengeshanya kudukurikirana ijoro no mutaga. Turabahaye mwiriwe n'amaramutse, muraho murakomeye, natwe tumeze neza cyane. Kuri microphone za Samuel TV ni Ngengurutse DJ. Murabibona nkuko bisanzwe, ndi kumwe n'ababoga abajene badasanzwe. Hanyuma imbere yuko tujya mu idonido y'ikiganiro, nobanza gusaba abakunzi n'abandi bose bari baradukurikirana mumanze mubanguke cyane muje kuri channel yacu kuri YouTube, ni mujya kuri Samuel TV, wandika Samuel TV byose bica byizana, hama mubanguke kugira subscribe, share n'ama comment, byose biradufasha cyane kugira ngo tubandanye dusangira ikiganiro muzo mudufashije gose. Hanyuma tutararandira cyane, reka tuje mu idonido y'ikiganiro. Nkuko namwe ndabibabwira, murabona yuko ndi kumwe n'abatumire abajene, murabona ko atamutama kameme arimo, murabona ko abajene b'abanyamuji bameze neza, bafise swaga, batwenga baryohewe. Reka banze ndabasabe yuko bo kwidondera, mbega bashamere mere mu buryo bwanje. Bro, vipi? Safi kabisa. Unasemaje? Safi sana. Jenda wana film ibintu bimeze bon kweli kabisa. None bazo bivuga kazina kwa. Ego kukazina. Kazina nitwa n'abavyeyi banyise. Nitwa Ndaize Ibrahim. Ibrahim na aka ya mbo munyuma kazoza. Wewe wao utakamilika. Wewe anakamilika. Itapewa baadaye. Jina yake anasikia boga. Turaje no kumutumira agira kabiri, umutumira agira kabiri wacu ni bro. Yeah. Unasemaje? Tugira batumira basoba badukikira kuri Samuel TV kwanza twumva kazina kawe. Yeah, je nitwa Akimana Idiomar aka Ludovico Burundiano, ndi muri Samuel TV. Bro, unanichana. Wewe rero kwa aka rero uri Ndarenze rero. Reka twerekeze kundi agira kabiri agira gatatu, nababwiye yuko murabona yuko bidasanzwe abatumire batatu bose batabiteka muri Samuel TV muri salon yacu. Sibona bro, vipi? Bwana shwari kabisa. Unaongea Kirundi wala unaongea Kiswahili? Yaani Kiswahili ndio kinapanda zaidi. Kinapanda zaidi, lakini usisahau kama tuko nchini Burundi hapa. Na mimi Mrundi ndugu yangu. Na ndio maana nasema kwa East Africa. Niko ku Samuel TV. Naitwa Ngiume Sempia ya bwana. Nakwambia niko na mshikaji pale. Najua atachakatua na vijana wenzangu hapa. Yes. Come on. Mbona bro unaongea Kiswahili vizuri kabisa. Wewe ni Mrundi au ni Tanzania? Ya mimi ni Mrundi. Mimi ni Mrundi. Nyumbani Rumonge, Iteba pale. Lakini muda mwingi zaidi Tanzania pale. Pale karibu sana na nchi ya Tanzania, si ndio? Ya. Ni ukweli? Kweli. Acha tubadilishe sasa katika Kirundi kwa sababu watu ambao wanatufuata sasa hivi ni watu ambao wanatamka Kirundi, si ndivyo? Okay. Sawa. Hanyuma rero murabibona uko bisanzwe rero, reka tubanze kwanza tujemwa mu idonido y'ikiganiro. Soko na mbega niyo nyene. Mbega amazina twayamenye, mugabo kumenya icyo umuntu akora navyo ni ibintu bifise akamaro cyane. Reka manze mbere ku mugenzanje ari ngaha mu bubafu bwanje, kumbure yabwira abakunzi ba Samuel TV. None bro, byifashe gute mwebwe muri ngaha nk'abande imbere ya microphone za Samuel TV, imbere ya kamera za Samuel TV, mwe muri bande muje nk'abande mu koruduki, byifashe gute? Yeah, siwekani kuva kwa ntwa Ludovico Burundiano, ndio zina ryanje muri filme, jewe nkaba ndumukinnyi wa filme, sirikiye umugi wa Gisabo Film Burundi. Ncama akazi kanje no gukina ama filme. Ubwo asanga na filme zo nyene ndakina na comedy. Yeah. Yani ni team.
Yeah, ni team. Igisabo Film Burundi. Yeah. Mushobora kuko urumva hari ibibazo bishobora kuba bikwerekeye nk'umu chairman wa wantu wa team yote. Siko none. Iyo timu yanyu yatangwa ryari? So mucamake ntabwo iramara umwanya muremure cyane rwose, ifise nk'amezi 6 mu kibuga. Yego ifise amezi 6 mu kibuga. Mezi 6 mu kibuga. None tugiye gute ko twashikiye muri amezi nyene? Muracari bato cyane rwose, turacyari bato cyane rwose. Igisabo Film Burundi sasa none mukora amafilme gusa nta kindi kintu muvanga? So mucamake Igisabo Film Burundi kenshi dukora filme ziri serious, ariko rimwe na rimwe ducishamo n'amakomedi. Reka turabigira kuko mu mwanya mutoyi. Reka nerekeze mu buryo bwanje, hanyuma kumbure ndabona ubundi mu bro ngaha jembo rumengo bro wewe umengo umurasta ruri wenyine. Ego yo umurasta mfanye no kumubona. Ukunda barasta rero? Amina. Napenda sana barasta. Napenda sana yani. None wewe nk'ivyo mugenzi abashikirije nawe muri kumwe muri team? Ego. Ibi mugenzi yashikirije ngaho imbere. Hanyuma na jewe ngo kunyene yabivuze umukinyi wo muri nane IBDC company. Tukaba turi abakinyi ba film nkuko yabivuze, nkaba ni no mu director. Yari mu director. Hanyuma akankurikira mugenzi wanje tukora filme même les comédies n'abaririmbyi baje tugeza kuvanga bibaye ngombwa tuzovanga inani zose nanjye zose kutamba ikirundi danse moderne lakini ni pole pole bitakuwe. Bro vipi wewe nawe byifashe gute bakomera mikrofone kwanza? Iringa yani ya mimi vyote nafanya. Mimi ni msanii wa muziki, nimeanza kitambo. Msanii wa muziki? Yeah. Hapo sasa tunapata mapya. Mimi ni msanii wa muziki. Toka kitambo kabisa. Hapana. Toka kwa Teacher Mo. Yeah. Yaani hapa Sky Music. Yaani hapa unaweza kutuchana yani. Kama kawaida. Kama kawaida. Yeah. Hebu nenda. Maisha yako yanasikia I wanna be, I wanna know. Atokinisema kwa vizani, atokiniteta sikia mtabonga, mtasema, mtachukia, mtachukia. Yani kwa madeni. Bro, wewe mkali sana kweli. Tunapima Unatijana. Mimi nimewapokea, yani nikazali kama mnaniletea mapya kuhusu mafilamu yani. Hivi sasa wewe nao unachangia yani. Okay. Unachanganya. No, sijawachanganya. So mimi ni mwigizaji katika kundi ya Igisabo Film Burundi. Yeah. Lakini mimi ni mwanamuziki. Wewe ni mwanamuziki. Pia actor yani. Yani kwa kweli actor unacheza. Nacheza yani kokote navuruga kiwanja yani. Sawa. Poa, wewe utakurudia hapo kabisa. Nasikia kama pako mapya kweli kwako. Haina mbaya, mapya tena mengi zaidi. Yeah. Tutaongea haina shida. Haijakuwa na mbaya bro. Acha ni ngaruke kuri mwene wacu nga Abdoviko. Kama chairman. Yeah. Kama chairman. Ko nibazi ko byinshi tubikuri wawe nka tukwite nka chef wa team. Yeah, CEO. Wa Igisabo Film Burundi. CEO. Chief Executive Officer. Chief Executive Officer. Ndio mwenye iko na mgongoni. Iko na mgongoni. Ni oroshe. Yeah. Ni oroshe. Hanyuma rero tugaruke kuri timu yanyu Igisabo Film Burundi. Ariko none mumaze gukora ibikorwa bingana gute kugira ngo abakunzi ba Samuel TV bumve yuko hariho isemo ryatanguye kumbure bagiye bati aba bantu barakwiye guterwa intege? Yeah, asante sana Didier. Hama Igisabo Film Burundi twabiko niyo kivuka ntabwo iragira kure, ariko iko tumaze gukora ibikorwa byinshi. Novuga ko muri umwanya nituragira channel yacu. Ntabwo turagira channel yacu, nituragira YouTube yacu dushobora gushaka ibikorwa byacu. Ariko
bivana n'uburyo bwacu, bivana tunyene twimanagitinga twenyene na manje tufise dukora kuri Facebook. Kuri Facebook niyo dukora twebwe kuvuga amafilme yacu tuyapostinga mu page yacu. Muyapostinga mu page yacu. Ego. None ko uriko uraraba ibintu bijanye na entertainment canke ibintu bijanye no gukora amafilme canke ibindi bintu n'amakomedi tusa, urabona ko benshi baravyijukiye ariko bafise aho bashobora kudandariza amaproduit yabo surtout kuri platform ya YouTube. None mugiye wowe inyungu ubibonamo ni yahe mugiye muri ko murakora amaproduit yanyu kandi mudashobora gushira amaproduit yanyu kuri platform nk'abandi mu zidandaze nawe bashobora ari? Asante sana. Urumva mu cyamba kintu kora gusa uburyo bwa buryo nituraronka umuntu wari very special kutuguriza account yacu ya YouTube kugatangura kudandaza amafilme yacu. Ariko iyo kenshi tuje gukina amafilme yacu tuyashira mu page yacu ya Facebook tukata tuyatembereza mu quartier mu studio atandukanye tukabwata amafilme ni gwacu muyashire ngaho muberekana abantu baje kuyagura muyagurishe. Ariko urumva ntabwo turaronka zya nyungu ndende nkuko tuba tubishatse. Chama ke YouTube ni turagira muri nivuye kuja mu YouTube ariko ndazi tuzoshikayo gusa. None nta cifuzo mufise yuko mushobora create compte namwe kugira ngo nico kintu chama kinjya imisi yose iyo njyamye nkavyuka nkaruhuka nkagira gute nkiyumvira ukuntu tushobora create channel yacu ya YouTube kubera kwandika ndandika amafilme tukakina ariko ndacarondera yanzira nyayo kunyereka yuko ni gute nshobora kuparvena gushika kugira no guruzi channel ya YouTube, ni gute notangura gupostinga akazi kanje ku YouTube. Ni ibintu byinshi birangira no mu mutwe nkabana n'umuntu ashobora no kubimfasha. Byumvikana yuko uracari mu nzira yo gusaba ama support. Ahubwo support ya mbenzo isaba muri Samuel TV. Wewe kandi byandabikira kuri YouTube, ndabiko kuri YouTube. Ahubwo mugire muraho kumushaka kudufasha nyine. Cyubwira abakunzi ba Samuel TV bagira ama subscribe yo ni mu cyongereza ni nakantu bita sabone kuri Nuzera. Ugiye ko gusudoma ya ku bakunzi ba Samuel TV mubandane mukurikirwa wa Samuel TV nimwe bagiye kugira subscribe kama kawaida mbagira amashare. Nuvuga yuko Rudoviko Burundiano bigenze neza muri Samuel TV nzoza bima ndawe ko nandi rwanda nkora muri Samuel TV. Uriko uraraba mumaze gukora amaproduit nkangahe, mumaze gukora amafilme ngahe? Amafilme cyane wanashaka na comedy bona amakomedi tubishize hamwe bo dufise sinema ishikanga 5 na komedi zitanu na komedi zitandatu. None konzi kumenga ibintu byo guproducer ibintu nk'ivyo birafata uburyo birasaba uburyo bibagendera gute mushobora kubikora gute mworoherwa gute bigenda gute kuko kugira ngo nawe bari komedi kugira ngo uyikore twazwi neza kumengo birasaba uburyo haba kuri kote y'ibikoresho cyangwa wanashaka n'amafaranga mwe mugenza gute? Ego tunagerageza nyene kukigwa nao nyene. Wale bakula leo kila siku anasema kwamba kwenye safari ana nini? Ana njia. Sisi tunapambana. Yale mnapambana. Sisi tunavyotuona hapa pia na wengine wa 200, wa 500, 1000. Yani mnaomba support popote yani. Kitu hicho tunakihitaji sana. Na ndio maana tunaomba hii Samuel TV na nyinyi mfanye kitu. Kwa sababu tunakusaidia Gisabo Film Burundi hivi. Angalia kisi na tutatendesha kwanza tumefurahi kuona kisi tunatumika na watu wa kwetu Kanyosha. Wanafanya hii kazi. Mimi kwa sijui mwenzangu amenileta. Nilikuwa sijui kabisa. Kweli? Nilikuwa sifahamu. Ndio amenileta kaniambia tunaenda fast. Mimi nimenyeshwa hata na mvua. No, lakini ama sasa umefika sana za Samuel. Kwa kweli nimekubali. Nimekubali sana. Na ukafurahi. Sana tunasaidia sana. Nadhani inshallah. Bila msisahau kufanya share, comment, partage. Mko na sura mbaya aka. Brothers. Yeah. Mrani chakui. Sasa bro, fresh. Sasa wewe umeshawahi kucheza yani kama actor katika Gisabo Film Burundi? Yes, umeshawahi? Yeah. Nimeshawahi kuact hata filamu miwili. Filamu mbili yani. Ya kwanza kaitwaje, ya pili inaitwaje? Okay, ya kwanza imeitwa Siri ya Moyo. Siri ya Moyo. Yeah. Kwa sababu ya Siri ya Moyo alifikia yeye kipindi nimefika katika kundi. Ya pili ndo nimeact yangu mimi mwenyewe. Sasa hiyo ya kwako sasa inaitwaje? Inaitwa Kabla Hujafa Hujaumbika.
Kabla ujafu hujaumbika katika dunia hii, tia subira utafika. Sasa ni kilometrage wala ni kilometrage? Kwa sababu nasikia kwamba hiyo ni filamu ndefu sana. Ni filamu ndefu, inafunza kabisa. Sasa kama ni mtu anataka kuiangalia anaweza kuipata sehemu gani? Okay. Kwa kuipata hatujaiweka kwenye channel kwa sababu channel tumeshawaambia kwamba kama ndio tuko katika harakati ya kuunda channel. Kwa ibintu n'ibintu bisaba support channel ko uzosanga n'abantu babaririmbyi bakomeye cyangwa banashaka ba acteur bakomeye barasaba support cyane ku bintu bijanye n'iki ama social media cyane ku ma réseaux sociaux ko nibitagenze gutyo nibaza ko atakenda cyo mushaka bakura. Ego vraiment ibyo nivyo ama nivyo bitwo turiyumvira ko turabyumvira ibyo bintu cyane gose kubera nubwo ko mu bintu binda cyane gose ibintu kurondera support. Apa ibintu byo kwactinga gukora mu manzo mu filme gukina amafilme cyangwa comedy wanashaka akandi kazi ushobora kugira ngo urumva akandi kazi kariho ariko urabona iyo umuntu abona uri akubonye muri screen muri Facebook akaca kubona kuyiwa kuri ndazivye mu tubari soma neza urumva rero bajya pano wao kudutera intego kuti baragumuda ndazivye makubwira uze kuriha filme yawe aca gutweka aba mukinyi wa sinema ko ndazibigori ana ko utabuzana kama base hata uchuuze nini sijui wewe ukipata tu hela basi nisikilize kazi wanadamu achagui kazi wewe uko mtangazaji wa Samiti Sami TV sawa alafu kesho unakuona huko na ropora pale wewe unakwambia kama journalist ni mrapozi utaendelea na kupora sasa tutaishaje kazi ni kazi hebu brother Sempia sasa wewe unafanyaje ili uambatanishe kazi ya msanii ya mwimbaji na kazi ya kucheza masinema comedy film? Nimeona kwamba cha kwanza vinaendana kivipi? Vinaendana kivipi? Changamoto za muziki na changamoto za filamu kuwa vyote vinaingiana katika sanaa katika sanaa, katika changamoto za kutafuta maisha na katika changamoto za iterambere ya muziki na ya filamu. Kwani utaweza kutokea kwa muziki au utokee kwa filamu. Shaona? Kwanza umesema kama umeshatoa ngapi? Hebu nikumbushe. Okay, mimi nina albamu nzima. Kweli? Nina albamu nzima lakini hata moja video. Audio tu. Kwa sababu kuna video inaomba tatizo mtaji. Baba. Kwa ile swali ya support. Ya support na kuchuuza kama ni kitu sijui. Kazi yote na chapa yani. Ya kazi yote. Imradi nipate hela na chapa. Unajua kwamba alafu nikitoka katika changamoto yangu ya kuchapa kazi, naoga natia mpodo. Hakuna mwenye atajua kama mimi natoka kwenye changamoto ya ile kazi. Unajua kwamba kuingia katika studio ni vitu vigumu sana, sio mtu kila mtu yeyote anaweza kufanya video. Audio hapo niko d'accord inawezekana hapo naweza nikawa sure. Lakini video na nyinyi mnajua kwamba ni vigumu. Video ni gharama. Ni gharama. Kama una mtaji, tulia nyumbani, fanya audio tu zako zote. Hata albamu 2 chunga. Siku kutakuwa gharama fulani ndio utaanza moja kwa kuzitoa. Sasa wewe uko katika type gani ya muziki? Ni R&B, ni hip hop, ni ya mimi napiga raga. Napiga R&B, napiga hata hip hop. Rumba yote. Na rumba yote. Yapo jirani, mambo ya pili. Yana wachanganya. Wote tunachanganya. Yaani kila sehemu tunachanganya ni imradi tuangalie njia kama kwa kupitia. Hebu kwanza shitoa wanaofuata Sami TV kwa kuvuruga mambo kwenye mdomo, kwenye kapela au vipi? Mimi nataka kapela hapa yani. Kapela hapa. Ya kwanza nimeshapata, nimesikia kama urukundo rwa maye nukurije nashima Yesu kuntu witanze nukuri nakenguruka waranse umuryango waratuswe n'abagenzi naco nazokora
ngomeze nkwizera nacyo kubiti no ku mabuye ndiko ndarondera nazotwara kwa mahoro umutekano urukundo si ufindo urukundo ruragoye urukundo si ufindo ujya urukundo ruragoye. Yes, so ni sempia yao bado tuko mdogo tunataka njoo ufunuke uzidi kufika kwenye yeah. Sasa bro, mbona mimi sijasikia hata moya kwenye radio wala kwenye yes. Hapo unaongelea mambo ya ukweli zaidi. Yaani niko katika ile uvivu ya kutia ngoma zangu kwenye radio kwa sababu ya kukosa ile mtaji ya kuingia kwenye video. Kwenye video. Yeah. Yaani nataka uingie yani wakati utakuwa umeshamaliza yote. Yaani nikiwa hata na video miwili mitatu unaingia. Naingia. Sasa kati ya ya filamu na muziki, ni kipi unaona kama unaweza kaendelea mpaka ufike mbali? Okay. Mimi cha ukweli vyote navipenda. Na chenye kitanitoa mwanzo basi ndio kitatoa cha pili. None bwana Ludovico. Muno wese mukazikiwe arafisi anabashaka kubona tijeno ushikawana. Wifuza kumera ngani? Kwanza muri filime nyere kuko urumva ukina filime na comedy. Kwanza filamu. So muri filime ngomba gushika aho je ishaka gushika. Kandi ngomba kumera nkuko je ishaka kumera. Ariko kweli wabutse umuntu ushaka kwikompara nabo. Mu Burundi cyane aho ushaka hose. Mu Burundi nta muntu n'umwe murako no kumpara naho kwa bose mbona yuko tucyo kimwe. Yego ngeno kwikompara nande. Acha kudanganya. No kwikompara nande. Acha kudanganya. Kuko Ludovico wose nicho kimwe. Wose nicho kimwe. Kivipi? Kwa sababu ni bwa buzima nyene, niko kushakisha nyene. Ushaka mbe nande. Ariko na numwe gaho ushobora tu umuntu trendinze arahitinze bame plutôt arahitinze umuntu nyene ari ala page yamaze kuba kizina. Okay, eka basi kagenda kubiza ukuri. Amana ya basi. Kagenda kubiza ukuri. Umva wewe ngomba kunisha mu mutego. Sivyo? Sio mtego. Muri filime nga mu Burundi. Ai wacu mu Burundi. Umuntu je nemera ariko rakina filime. Ndiko ndayiraba ngabapoze nkaruhuka mu rume bamutume wani ndatuje. Sawa? Tengo mandamuvuke. Sikubera ngo kubera ndi muri Samuel TV ngo njo nimempenda uwo muntu. Kuko sinarizi yuko ari umuntu wo muri Samuel cyangwa ari umukinyi yahora ashobora kuba afite ikintu muri Samuel TV. No muntu yitwa Lil Brown. Lil Brown je ndamuzi kuva kera cyane gose. Je te dis devant Dieu. Lil Brown ndamuzi kuva kera cyane gose. Lil Brown muri Samuel TV. Ujya muti ari muri Samuel movies ya je nabona gusa ibiganiro byo mugabo sinarizi yuko ari sinzi yuko ari muri ibyo byo ngaho. Lil Brown ari muri management ya Samuel movies. Urumva wewe twavugana kira kuva kera ama Facebook twitangura ama Facebook twavugana ngabona posting utundi ariko je mujya mutipa ariko arakina. Uramwemera vyamwemera. Ariko sikuvuga ate yemera ngo Ludovico Burundi ngo yanyemeye. No, sikuvuga uko. Ariko ukuntu akina biranjoye. Kwa comedies napo. So kwa comedy mu Burundi vraiment nga muri comedy vraiment my goodness. Wapi? Kwera. Muri comedy. Na muntu arakina. Yo barakwica. Na muntu muri comedy nakubwire Didi. Na muntu nga mu Burundi muri comedy arakina comedy ngo njohego. Kuko uravye ma comedy bapanga n'ivyo bako barakora nibijanye. Uri sûr? Je ndi sûr. Wavuga ati je kweli je ndi ready kuwapinga kweli. Jewe ntakubesha. Samuel TV sukwiyemera. Ludovico Burundi yani sukwiyemera. Ugiye kuraba comedy ziwanje. Kwanza ubwame na mbere je comedy je nkina. Ni comedy zandika kandi zifise ubwenge. Sivyo? Ampisi kurara abagenda afite ijya style yo gukina ntabwo rero. Abakinyi benshi barazikina cyase zo gukina babo rero. Bazikina futifu. None hari umuntu ashaka kuca yibaza abakunzi ariko aratukwikira hariya bavuga niko umuntu avuga gutyo bosiko niyo bari kariyemera none ko atarahitsinga none ko atari umuntu wa grave nyine ngo tumwumve ko ivyo bihitinze niki. Fite abantu kwisi hari abantu babiri. Hari ababibona bakavyemera. Hari n'abandi babiri bakabihakana. Ako je muri serie nje kuborerwa na comedy. Je ndabajya bo. Urabajya bose. No ngani ndashobora kugira gasitari ko kuburirwa nuko avuga umuntu yaborewe kuri fresh vraiment yazinyowe kandi atanzoga. Kandi arashaka gucuhinduka mu maso. Aya. Hinduka tu. Leo
muri Samuel n'ikintu ndashaka kuwabwira sibyo jena kuba abantu bose buza bakavuga ati ngo wawa iyo avuga ngo ndakuboregwa ariko simbora kwatene ndangira bazi nyoye uyu muntu nambari ahari ashobora kwigana cyangwa ashobora kugira competition y'ibintu byo kuboregwa. Welcome Samuel TV barondera nimero ziwawe ashobora kubavugana babigira turi babiri ya bro none usanzwe unyinzoga je vraiment muzima nta nzoga cyenda tanga arayibiza amenga yanyoye karibu brother iki abakunzi ba Samuel TV imbere ko turangiza ikiganiro cyacu ndatangura kuri chairman wa ya ku bakunzi ba Samuel TV ukamena mbere mvangiwe cyane gose kuba ndi muri Samuel TV. Kibanza kimeze neza, kibanza cyaguse, kibanza kifresh, climatize. Aya na climatize umva. Loka tukamana, ndayusabye vraiment. Erekana kino kibanza vraiment. Areba. So nimwibagire kugira subscribe kuri Samuel TV, nimwibagire kugira share kuri Samuel TV na like, comment. Uko biri kose tubasabye yuko mugomba mubikora mwubaho cyane gose. Samuel TV vraiment urabona ko inkuye kure n'umusaga telefone ka Didier wewe vipi mwana ngombe bana muzee wapi nakigenda mbeterona ingo muri Samuel TV ndakwereke. Asante sana sinumva nyine mvuko bivuga okay ahantu nabonye style umunsi ngenda kudirectinga clip ya Madiba da classic ngamo abo kuvuga ni ya kabiri clip black niyo twabonye style bubaye kabiri kubanangira kuko ni ibiganiro ngena n'ahantu kabisa c'est la deuxième fois sawa vraiment muri sinzi kuno bivuga nasikia nafurahi sana sawa vraiment Samuel TV respect sana najua siku ndogo tu katika kwa kubwa sawa kweli. Yeah. Sasa na wewe unaweza kuwa na kitu ambacho unaweza kuwaomba watu wanaotufuata kwenye social media, sijui wapi, kwenye channel yetu ya Samuel TV. Sasa unaomba nini? Kwa kifupi chenye sasa nikapenda kuongea. Sasa nikapenda kesho yake tuwe pamoja na Samuel TV kwa mara nyingine. Thank you very much. Nashukuru sana. Sawa cyane, murakoze cyane, natwe turabashimiye nka Samuel TV television irabashimiye cyane ku kikoro mwashe kugira ko gushora kuza gutanga ikiganiro kugira ngo kumbure tukomeze turi mu bumwe. Abakunzi bashe kubakurikirana badukurikirana bashe no kubakurikirana atakibazo na gitoya. Nibaze uko ejo canke ejo natuzosokwana ndira mushaka kuza kutwita atakibazo. Ego nta kibazo vraiment. Tuko tayari kwa tuacharindiriye support zangu. Brother, nadhani kama kesho wala kesho kutwa uko tayari, yani tukikualika yani unaweza kuja bila tatizo lolote. Ni ukweli niko tayari kwa sababu ndio kazi yangu hiyo. Unasikia wenzako? Mimi niko ready. Hata tunaingia kesho asubuhi njoo. Sawa na uko ready yani. Ewa ndafika kabisa. Sawa cyane, murakoze cyane abakunzi ba Samuel TV mu gihugu East Africa, in Africa canke wanashaka dans le monde entier. Udukurikirana ndangesha udukurikirana mukomeze mujya kuri channel yacu ya Samuel TV mugira subscribe, share na comment. Turabakunda cyane.